mwese umwe wese mucyubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. ngira ngo mpava ntaronka byinshi nova kuko byavuzwe, ngira ngo ubutahahamutse n'ubutaba afise umutima muzirikanye kubona dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka, amezi 2 y'igitoro, kandi abo nyene bayivye bakaba ari ba mbere bakoma induru w'igitoro kirabutse. Cyane baza ko udahamutse nta mutima y'abafise kubona ibi bintu tubonye. Cyensigaye niyumvira ubwo hari nk'abantu Imana yabumvye kugira bice Burundi, ntabariho boba baremwe kugira bice Burundi. Dutangure tubaronde tuje imbere y'Imana ibatwereke, nta kundi je nta wundi mutima umuntu gushika abigikoko. Mbe muri yumvira yuko muzosigara murenene Burundi bwatembagaye, muzosigara murenene mwarateguye muga mwarahateguye ayo mahera yose mwiba muce muja kugura amazu hanze ndabizi none muyashira ko ntabona amagorofa manini nk'ay'imiliyaridi 50 mwubatse ko ntayabona nuko muja kubaka hanze. Nkubu abakora mu gisata cikawa nta nukumaramara mwumva, ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu ko nkamaraso y'abene gihugu. Murasoma Bibiliya agakaraho bosanga harimwe abantu bavuga ngo nabasomyi ba Bibiliya ngo nabasenzi. Nta numurasoma ati abene gihugu intama zanje aho kuzibungabunga muzirya ibinure, sivyo nyene none sivyo. Ukagenda mwibarabara n'amakaruvati nguru umuntu naho wapfuye ugenda. Birababaje jewe nk'umwongere baragije irihanga mwe nyene mwandagije irihanga ry'abarundi. Je ndabona yuko ubusogoro bwobwo ni bwishi, ubuhushi kabisa bwe bwiragira nk'intama zo muci ni bwishi, birateye isoni. Mugani yumvire yuko ubu bintu bigira bihinduke. Ese are yabaye mwarariye mwaranezerewe, nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo. Nari ntimwahimvye ntuzewe imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza $, ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga. Hacho ntabarigwe bwirwa n'amaso gutukura. Je kuva kera twese tucaruka hariho nabandi ushimyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa, ipampa n'icayi. Kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Uburundi, nimwamubibona. Ubu rero mwageze kuri point kirimina. Icayi ubunyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe, nico kimwe. Ahubwo iyi equipe aha turavuze ku vyikawa tuca tuja mu cayi naco. Mu miseze nagirishije inama ko jeruko ho ubusuma ntibugira uko bwitwa, narazivye amatwi. Iyumvire umwene gihugu bamugurira amahera 550 ikiro, bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700. Muravyumva kugurira umuntu 500 ukagurisha ibihumbi 6 muri Afri Textile, bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1000 ku kiro. Murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kiro ni ibihumbi 6,215. Umwene gihugu yatwaye 550.
ugacuvuga ngo kongera ko yatembagaye mbwira ayo maheri yashira he ni mumbarire iyi yashira muva kukamara amazi mpora nimvira cenze fata batwara ayo mashira hamwe yose ari kwinjiriza amaheri igihugu ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babe bivume tubavumire kuri stade babe bivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika bapfume bipfungira mu nzu nta kamaro genda muri sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifiti nimwaba rero ariyo mission mufise gusambura Burundi tugira duhangane n'abazobasubirira ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turayikwazotunesha bamurarondera rero ibigwanisha aho mukaba bamurarondera abagabo muri ku ruhande rwanyu tondesha ingabo natwe tutondesha ingabo tugwane kuko urumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane namwe iyumvire ico nico cyari kizwe sinzi aho byavuye inyuma y'amagume niho natagoye kuza ndakurikirana kuko naciye mu bisata bijejwe iterambere narabaye umushikanganje ntara hagati n'umutekano ivyo byose ndabibona igihe bavuga ngo ba privatize ikawa niho narindi kandi jewe nuko nyene yibereye mu bwami bw'ijuru ataza kumpinyuza je naragenda abwira umukuru w'igihugu jewe ndabona ko bunyene igitegwa cikawa gifuditse muri ubu Burundi kubera jewe esprit y'abarundi barabaye ibiswaswa cyo gihe ngo yango kubera hariho umwe yacaje kumubwira ngo duca dufatirwa ibihano mpuzamakungu ngo hirahiriye iterabwoba uwo muntu ndamubona ntiyihungiye kandi je narigeze kumubarira nti wewe ndakubona ejo hogira agakubita wewe uzocuhunga urafise uwundi mwamukorera niwe yagumagira iterabwoba duca turonka ibihano no kuvuga tutemeye gusambura Burundi duca turonka ibihano kuko tutemeye kubusambura bukeye kabiri nagiye mbona abene gihugu abarinzi atawe kurandagura ikawa batizirutwa n'ibitoki sivyo ndiko ndabesha murumva mission yari yo guca inkokora barimye kugira babiradagure babihebe uburundi ntibusubire kuronka ihera yinjira erega none ko dukorana nabi yorobetse n'indyarya nama ndiko ndabibabwira naho mutazobimbwira ndababona mu maso kuko bavuga ngo umuntu wese azobonekera ku camwa yama iyo ukorana n'indyarya babiyorobetse urabicamwa bama none nkubodekwa yoja ngahi gashinyiriza amenye imbere yanje tuvugana ukuri mugabo hoya nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahehe gashinyiriza amenyo nyari cyubahiro uri kurica bene gihugu ndagiye gacoje imbere yanje guri kuri atwenga umuntu abonekera ku camwa yama nk'ubicamwa c'abantu bose bari mu rwego rw'ikawa turababonye ntimusubire kuza murashinya amenyo rero murazoshinya mu mwaka uza mutweretse ko byahindutse ko dutegereza kubihindura no munsi muri umugambi abari mu gisata c'ikawa bagize umurimyi atahane zero bo batahane imifuko yuzuye atarakiwe bakora biyicariye ga kudekuraje umurimyi kera ikawa hageze isizeni inoti nshasha z'abazije nk'ubu umwamwajanye avase mukayijana muri BRB y'amadolari muzokwinjiza BRB gaciza ibaha marundi muca utagwa kubaragura muhereza bene gihugu kuko amahera murayafise aha mwamwaramaze isoko muyizi naho muzoshorera ukavuga uti mpavase muhungu jewe ndi kugahiye kandi kawa yiwacu n'umwambiro rega je barabimbwiye icayi ciwacu nikawazi wacu n'umwambiro
niyo igurisha izindi kawa z'ahandi. Icyayi cy'Uburundi cyo igurisha icyayi cy'ahandi. None umwambiro ntiwamuzimvye kubera iki umwambiro ari uzimbutse. Rero urazimvye turabizi no kurya. Twahuye n'abanyoni abanyonyezi abasi b'igihugu. Ico gihe mu minsi yahera nahagumagaye Banki Mondiale bariko baburanira abo nyene ngo bikorera ivyabo mu vyikawa. Barababuranira ntego ntangorane. Sawa. Ko muvuze ko aribo bateza imbere igiterwa c'ikawa ni kubera iki abarimye ariko barazirandagura. Ngo ntoya sigurira hanye semwe muje none kubadefanda. Kubera iki abene gihugu ariko bararandagura ikawa ngo zirutwara igitoki. Ko muvuze ko aribo bariko bateza imbere igihugu ko kare batazirandura baziranduye. Mbona barapararanganya. Ntaco. Ko mwebwe mwatanze amamiliyoni 70 yo guteza imbere igiterwa c'ikawa kugira umwimbo gwire. Nyereka umwimbo waduze nuwe. Ya mahera yanyu yagiye amaja. Kumbe odekijeje ku bloka gushika ho banka amahera gasohoka yo kugura ifumbire bakanka gufumbira. Bakanka kabisa. Iyi fumbire ihari. Kubera iki miso yabo no gusambura. None abo mwasubirira Manuel. Ntibazanye ifumbire bakamara imyaka 2 badafumbikaho. Iyo si miso. Mubihanaro mi zero prise. Murahana urumva kugira bigende neza wowe uzucugira uko niko nahora ngira. Mugahanaro mi zero prise yo kwica. Ama position Loreve. Nta wace muri odeka numwe arumweranda. Ubu narababonye ko nagize ankete burya kugira ndinde nzana iyi equipe nigenda mu ndabira. Nuko byose ndarinda bifise. Muga murazi gukorompa ico nabonye. Muracha hose mu bakadwe bose dore tumwe wese mugaba mayi none office miliyoni 40 z'amadolari. Uburundi bwo ntibo bugura nabonye abarundi bakunda amahera. Ugiye umwuka mu miliyoni 200 utigenda wewe urashobora kuvugana n'umukuru w'igihugu mubwire ko bijya vuga ari fo. Genda wewe nawe akiri miliyoni 500 uje kubwira umukuru w'igihugu ko bijya vuga ari inyoma. Genda nawe bose agacanya serikali n'ibinyoma. Barazobagura mw'abagabo mwe ngaho muri ngaho. Barazobagura ko munyaye. Mwebwe na jewe tuzohitamwe utangura gupfa. Barabagura kuko barayafise. None ntimubanye ayo bafise ngana. Imyaka n'imyaka mwegeranya y'amahera. Ntimuyafise. Murabagura. Kuko nivyo nzi murazi kugura abantu. Ubwa mbere gitangura gutora emvandi. Simwe mwatanze amahera mu bantu bose yuko n'ibintu niboneye n'amaso yanje gutya. Mukavuga ngo ni fongo barampenze. Kubera gusa amahera muri ko muradistribuwa ahantu hose mponyora baraguhenze. Baragugira nkunde ndavyemere. Mwari muzi ko ndikigugu jewe. Naragiye ndasubira ndavyirondera rugira kabiri. Nca ntora ibiruta ivyo nari nabonye ubwa mbere. Bijya rero mugenda muraririmba ntazohatambikiza hose. Muzi muri odekare mwari muzi ko ntazohonyora. Kamuva ntazohatambikiza hose. Ivyo atazobona ntazobimubonera. Siko muvuga. Nanje ivyo nzobona muze murimba mwigera. Ntimuzi aho nzotagura kubonera. Kandi je nzosenga Imana umuntu wese ariko asambura Burundi je nzosenga Imana kandi nzomufasha. Kizima tawe ndenganya muri mwebwe haronda ari ikintu. Haronda higiturira. Hari numwe jewe ndigera nshira urubanza rubi. Hari ico munyagiriza. Sawa kizima muri ko murandenganya murenganya abene gihugu banje. Nanje nzopfuka imbere y'Imana nisonzeshe. Imana izomenya urubanza ico. Birateye isoni. Je wajije ni kubera iki mukundi ndamudakora kandi ibisuma nivyo binebwe vya mbere. Kubera iki mutwara imikawa muri mwese ufise ikawa 50 n'inde namba n'ikiro toki manika umuntu kaderi wenda kuzi sawa. Oya wewe uri muraba poshe ni sawa. Mwabonye ni barashika batanu kuko azocaza kuverifya abafise ikawa zirenga 200 muri mwebwe mukora mu ikawa muce mwandika amazina yanyu nzokwiyizira kuraba kuja kurya bene gihugu mwicaye inda wibwirwa niwayirayeko. Genda murabe uzi kugira chaîne de valeur inyanzarake kuri pacuri
murabe inguva akoresha kugira abarimyi baduze umwimbu bagaca bashora murigira mwumva inyanzarake abarimyi bapacura bidoga bora amatari makamba urigira wumva bidoga inyanzarake ikawa sizo za mbere zari gutuma abene gihugu banezerwa kurusha pacuri igitegwa kijejo aha tudatunganije ikawa n'icayi no munsi ivoka tuzoyitunganya bikunde wewe urashobora kuja ndagura ikawa ntunazi n'ingere zirimwa komisionere abantu barya bicaye tugira turazungurukemwo ndabahaye umwaka umwe uwutazoba afise ihectare n'imiburi 20 zikawa acava muri ico gisata acava mu vyandike ndabahaye umwaka umwe mu mwaka uza 2025 nzoza kubiraba mu kwezi kw'icenda tuzoba tuvuye mu matora bizaba bimeze neza utazoba afise n'imiburi hectare 20 zikawa acava muri ico gisata acavamwo nta majambo menshi kurya ivyo tarimo ni ubusuma buheraho nyene kuko ntimuzigere biruhisha ntimuzi kudo production je wamba nzi yuko umwene gihugu n'imiburi kwikawa zijya zumye abahembwa n'imiburi ibihumbi 15 vy'amarundi n'imiburi none berbe yankesheje kwikawa ikiro idolari 10 uwazirimye nawe n'imiburi umuhaye kivara idolari 8 frais administratif nizuba wakuyemo none abo bandi bashorera ega aho vyavuye babajeje bati none kwikawa y'u Burundi ivi Burundi ikagenda kubigaca Mombasa igacigaruka ibugande canke mu Rwanda igaca yishoka yitwa y'u Rwanda canke y'Ubugande ayo mahera yitike kuva i Burundi guca Mombasa kugaruka bemera guhomba erega ivyo byose je nabanje gukurikirana ndabeshene gushika iyo zigurishirizwa ibyo bindi bihugu bigurisha mu ijuru banda yamutaye gusa ndabwire nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi nofuma ntwara ubuyahudi mu gihe ca Yezu nawe yatwara indyarya abiyorobetsi ibore mu mutwe abantu atakindi biyumvira atari kibi gusa uvuga iciza nabo babona ikibi kandi bakakuyorobeka ko ngo ni ntungane gushikasha mvura babwira ati mwamvamwe urazi cyane cyo gutuka umuntu ko ari imva hajya ntimwumva ko yari yarushe bikaba nabi hajya Yezu gufata akazingazinga imigozi agakubita abantu ari Imana nimwiyumvire Imana niyo yambere zi kwihanganira abantu kuko nawe nyene Imana yatevye iricuziti ndicujije kubona narebye umuntu kuko amara imyaka myinshi niko ibicumuro vyongerekana Abanyisirayeli Musa aratevye aravuga ati tu mwicaje abantu ntabo nkeneye gusubira kujana nabo n'Imana gushika hiruha ati genda jewe ntitujana uko bamarira mu nzira none ubu rero ntibahereye mu bwaragwa none nko Imana umwese bakwita ibombe ayo mahera muzogera muyariye mugiye mwakora neza abene igihugu basigaye barabaririmba erega hapfa umuntu ntapfa igihugu bose gaye barabaririmba abene igihugu mugabo kubera urujya bwanyu irabaje nta kuntu rero nibyo byatumye maze kubona yuko atawe dufise ntagira uzobesha ngo hariho deka nibo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo none nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene igihugu mwokimarira iki none ko ari mwe muzova umukuru w'igihugu ejo ni mwebwe munisi ni mwebwe buramatari ni mwebwe musitani mwomarira iki umwene igihugu abafise
ikawa bimwe navuga mwiyandike amazina nzozi wanye kaderi we yampamagaye yanyihamagariye nta jambo ndabaho tuzohera mu province tuduje gushika hejuru ku gihugu ivyo mutazotera umuti mw'intara mukoreramwo ntibizotererwa umuti mu zindi ntara ibyo none intererano nashizeho umugwi uyu mugwi ndabwiye uje kugira ico bita kujya mu masoko duhatubwira somene temwe ubu tugize anetemwe uje kugira etude yaho ibintu byose byapfiriye mukorane mubereke bavyandike neza umwaka uheze tuzoheza rero muvuga amajambo rero twagirizanya neza umwaka uheze mugabo ndabwiye uwo mugwi ni suivi control evaluation abari basanzwe bari ku kivi mubandanye ikivi cyanyu mugabo deka ntimwavuga ngo ndabihereraho mutampaye amahera yanje haya ubu ntavyo gufyina mwebwe muraje imbere y'ubucamanza ndabivugiye ngaha ubu nyene inspection générale de leta ubu nyene ikija ku kivi ibigire neza ro dossier hanyuma tuje imbere y'ubutungane mu nsinde cyane ndabatsinde sishobora kwemera ko mutwibiki bona rero tubihebe turaje imbere y'ubutungane neza nimwantsinda ndaheba mugaranje muhigwe sindabatsinda ivyabona tuzobizana emwe bashi wa munyamugamba gwagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzana ivyabona vyo hanze tuburane jewe muganzoba nziko ntabaye Burundi ku myaka mirere na mirere mugaje ndaburana na mwebwe odeka turaburana kabisa ibi twabisabira ko kunyene batwibikibona na nyene biheruko nyene aya no kuvuga yuko ministere ya intérieur agriculture na commerce hani mwebwe mu gisata bijejwe muguma mukora ijya ikipe yanje ashobora kubafasha kubera ishobora kumenya vyinshi mutazi mugabe yoyo ijejwe suivi control evaluation hanyuma rero gaho muca mwumva ko finance yikirira gahera kayo berube none berube iyo muri transparent ibintu mukorera ku mugaragaro abo muvanga imigwazo berube ntibiza amahera muzozana niyo kiba havasa none kirasiko vyagenda ntitwabana n'abacuruzi kawa ntitubizi ikawa baca bagenda berube kabaha avase zijya noti shasha ntiho zava hanyuma amahera binjije bakazana muri berube n'amadevize mugamwe yebwe ngwaje mu mifuko yanyu gusa none wumva mworonka avase gute muri ko mukora nk'ifuku arizo zimarira ibijumpo mu kuzimu waja gusora mugasaga narigeze kuri mu murima w'ibijumpo sha harazi imbeba hari mu maravya zirabirira mu kuzimu zirabirya ageze gusoroma zero none natwe turarimika wa kumbe dufise amafuku ariko azirira hariya mu kuzimu tukarondera idolari ginjira tukabura kandi muhagenda mudegaja ngo jego ndi mu gisata cikawa icahehe no kuvuga rero ubwo gwego niveau nationale duce tumanuka province mutegereza guca ababura amatari cyamushinga komite namwe komite kurikirana igitegwa cikawa muri province rero kubera nabwa bukunzi bw'inda bwacu buca utavuga duherero Fredo Misha amahera azobikora nko niko muca muvuga komite ikora igikorwa cikawa muca mu makomine komite mwibaza ko ariko kinaza y'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro abo bagoronome muri ko muravuga gushaka kuri moniteur agricole ategereza kumenya ikawa zimbutse ku mutumba wiwe atembere ba commissaire regionale provinciale manuka commissaire communale ubuhoho turafise n'abajejwe imitumba sivyo kiretso samu tanyumviye bariho tumenye ikawa zose zashotse ku mutumba je ndababwire
ubu tuzana umutima wo gukunda igihugu nko kubona twarasohoye amahera de miliyari tugiye kugura ibigori tukagura ibigori tugateza imbere abarimye mu bindi bihugu iryo sibara ngo anaje sigiye kugura ibigori gacigura ivyo mu mahanga gacamuza muravyirukana Uganda bakunda ko abarundi muri incabwa kwiba murabambere kabisa emwe ivyo sinzobirya ko umuntu nukuva tumanuke tubone neza iyo izo komite ni supervision ababikora bajejwe kubikora baguma babikora namwe controle suivi evaluation control ku buryo ukwezi guheze haterezwa kuba inama nk'iyi idufise mwerekane evaluation mwagize muce mu nkicegeranyo aho mwabonye amakosa kandi ufise amakosa tumuhane immediatement izi recommandation zose mwagize genda muzishira en pratique kuko nk'ubu numvise ministere na equipe yiwanje na buramatari ntibavuga cyo kimwe kuvyerekeye ama centre de collecte nagenda kubwira genda rero mwicara ko bavuze ama défaut nawe mwerekaneza avantage yego nivyo hari abantu bafise ikawa kure y'amayizine abo birumvikana kuvubagabanirije urugendo gute muca muvyigira hamwe gute de façon officielle we wayizine wewe uri hagufu uzogurira bajya ubu nyene fata ko hajya ariho hari izine bashore kujya icayi ntibagenda bakagitora abo nyene si kuri izine bagenda bakagitora icayi none kubera iki abo batonora atokwigira direct akagatora wenyene genda mugitorera umuti kuko abo bantu bishira hagati birigwa bicaye najya marigara mubona birigwa bicaye nibo bambere bavuga ngo barashonje ngo ibintu birazimvye aribo birigwa bicaye bariko barya maraso y'abantu birigwa bararuha barapfuye ega ndabivuga kuko naje ndi murimyi w'ikawa je murimyi w'ikawa kandi nakarimye kugira nteri intege abarimye urazi abo birigwa bicaye urazi ingene murambura murabizi ufise ikawa nyinshi uzanye abakozi 200 gusa baheza kubagara aho bahereye haraye nuvukeneye n'imiburi buri nk'abakozi 100 babagarira rimwe gaca usasira ugatabira nkaho dekiya bari abantu bashaka ko igiterwa kikagitera imbere nibo bambere baba ariko baravuga bati twige strategy ingene ikawa yacu ba bio mugabo uwo mwanya ntawo bafise kuko bafise umwanya w'imipfuko yabo n'idazabo gusa iyo babiyumvirira igihugu odeka niyo yambere ariko twereka strategy ingene ikawa y'u Burundi yose iba cafe bio kandi twihiye objective tuyiye kwa umwambiro tugira umwambiro bio ikawa nta kintu kigoye jewe kuko mfise zisigaye zinanira gusasira kabisa kuko sishaka kuronka ivyatsi bikwiye iki aho mvuga nti basingira rero shire kwa mase nsasiza mase nta kundi rero tubanze dukore ico kintu citwa supervision turaho batwibi ko kwezi intara yabayanywa mu gusupervisa tumenya tutijya ntara we buramatari fo kuko jeco nipfuza ndemeshe n'abarimwe tugasanga bigenze neza kiya giciro tuzokiduza twebe bigenze neza ikawa zikagugwa kujya handi zigugwa abarimye turabaha hagati ya ekivara ya $6 na $8 turabaha sayi sibo none sibo barimye turabaha amahera yabo hanyuma leta nayo yinjije amadevize none sindababwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka none 47 miliyoni $, samezi 2 y'igitoro camwiyumvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru kandi tukabegizija ko yategeza gukora bagenda n'amaguru bagenda n'amakinga none samahera ari kugura igitoro biyivye bashira mu mifuko yabo baje kugura amazu hanze kuko ntaho mbona aho bayashize kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze
bakora amahinguriro hanze ubu nabibonye hari n'abariko barubaka amahinguriro hanze kuri ivyo biha ntaco ngo bikoresha nako kubahenda mwo bikoresha iki je nkabibona abantu bose bitwa ngo bariko bandagura amahera mu gihugu urarindira kubona bubatse n'ikintu ukabura bapfume bakibitirira bati uru runtu rwubatswe na societe naka anguko kwikora murabona eraga hariya Albert aciye aja kubaka baraje urumva amahera yinjije acateza imbere igihugu naho yaragize ivyago siwe ariko yubaka irya baraje kirasa burya ni 16 mega burya hasambutse 6 mega 10 mega burya zagumye ziri intact hariya hejuru urabona amahera yinjize yajana mwebwe muyajana he ajya amahera mwinjize kuja kubaka hanze naho muzogenda munzoga mwitwa impunzi bazokwitwa ngo d'origine burundeze bazokuvuga kuri mu Canada d'origine burundeze none nta mushinga bateka hari muri Canada wo murundi kazi bavuga ngo n'umunya Canada gusa nta kandi bashirako d'origine burundeze mugi igihugu ciwe ari igihugu c'abantu bambara ibishambara yotonda mu nama shinga bateka murundi kazi iwabo bambara ibishambara niwe wa mbere yokora kugira ngo ico gihugu ciwe gise nahiya gihugu arimwo tugarukana umutima w'ubuntu ukunda igihugu dukunda igihugu je niyumvira ko ico tugikoze mukaza muraraba hari amadefo hose uyu mwaka uheze emwe kandi rero aba iyi ekipe yanje gushika icayi kigiye muri tase hanze igiciro ndakibone neza problematic naje ndiko ndarondera ama societe nimwivuga ngo mfise ama societe yanyu naje ndiko ndarondera ubu tuzohiganisha ahubwo ngiranda batumire bazi Burundi rero ntimuca muzana muveze karite muremera kuzana bone karite mbere habereye higanwa ngaha igicayi otebiranka kuja guhiganwa kandi muzi ko arico cambe iranka ihiganwa ryabereye ahi Bujumbura otebe baranka kuja guhiganwa none mwari muzi bajya ko bakoriwe ijya ikipe yaho kubera iki cyayica aho n'umuntu yabahaye amahera ntimuze kuko mwahava mundusha akira amahera none ntimuzi mu bakinyi twebwe twakinye football akubwira ati aha nta ko ntokuyera imina je ndaguhifeza yerimine otebe niko bayigize iranka guhiga bibera Bujumbura ari yabitunganije ntuze iranka guhiganisha icayi habo bantu ntibaba bakwiye nuko bavuze ngo abaciga hano cyo gupfa ngo ni faiblesse umuntu abanesheje igihugu ubukiri igihano cyo gupfa mugabwe ne bajya babakwiye kubibivume neza kuri stade je tuzofata ingingo tuze kujya duha nk'ishimwe wagize neza ikivume turabikivume naco tuza turagishira kuri stade nkubu nkabo muri odeka na muri otebe tukabashira kuri stade ibivume uwo mwaka gibi cyo bigenda neza tuko je nabuzi umva murabona imbata nico gikoko ca mbere kitagira ikinya yabonye inyama mu nkoni shushe imbata irakubita y'umuntu iti nishakeshe mukada yitwareto hari habarundi ariko bameze n'abari imbata aho nirirwa ndakomera induru abirirwa barahanwa bababona mugabo ntimwikosore hazi nkujya mu polisi bataza agafeza gwakira ngo ngirire neza atego ni vyiza cyane ati agafeza arakabonye ingo rero ati je ndakebwe kabisa kabujya bijya rero nivyo bidekuraje abatanzi bibiturire cyo ituma jewe ubu sawa zana ico giturire zana namahera yabuze kirgi cyatuyajana mu gihe cya leta akora imigambi agura intebe z'abanyeshuri hanyuma wewe bijye warondera ukabibura mugayo mahera yo yarebuze kirgi yagiye guteza imbere igihugu ngirango niho muzota mugaye bagutanga ibiturire turose abantu namye mvuga ntibujya hariho uraho yigeze kuvuga muri baba comedy ngo vuga ngo igiturire ko kigwanya ngo nuko kijya cyose gushika gihere
no kukirya kabisa gushika gihere niwo muti wo kugirwanya nenda uhire hajya tucakiriye tuyajana mu kiyaga ca leta yose bazatavuga ngo muhungu uhebe miliyoni zawe 15-20 uzitagatana kiwe baza gukorera atavuga sha kuje mukurisha azoca baheba gutanga ibiturire mugihe hazo hakira bakirya bashira mu nda zabo mama we barenganya. Rero twebwe principe nuko tubona ikawa zinjije amadevize mu gihugu tukayibonera hamwe mwene gihugu nawe w'umurimyi nawe akaronka amahera yavuyemwo kuko ubu no tuzoharura kudo production kugira duharure ivyo mwene gihugu yakoresheje kushika ikawishoke turaba tugaca turaba n'inyungu yiwe duca turaba hari aho caguriwe. Twebwe igihugu gikeneye amadevize namwe aba privé mukeneye amarundi kugira mu yakoreshe mu iterambere mu gihe mukeneye amadevize nawe mukagenda mukayatora muri bero baba yuzuye kuko mwarayazanye mukayatora mukaja kwemporta ivyo mukora hanyuma yandi mukaronka amarundi. Ivyo si ibintu byari bisanzwe. Igihugu musanzwe berobe ntishobora kuvuga ngo ofisi ibirundi vyinshi iba yahomvye. Musanzwe berobe ifise amadolari menshi kurusha amarundi niho iba yungutse. Hiba yungutse kuko ayo devize ntiyaja kwemporta ibintu. None mwe muvuga ngo kirazira ko hari devize ginjira mu gihugu muzohora biyo mutembagarira muzotwagwa n'inkukura mutazigere vyagera. Erega Imana itegeza kuzohana. Turi mu rugendo rw'iterambere ry'u Burundi. Ubwo rugendo rumeze nka rumwe abanyisirayeli bava mu Misiri bagenda mu gihugu c'isezerano. Iyo rero habonetse abantu banki ivy'Imana yasezeranye umunsi w'Imana iravuga iti kuva ubu mwese nta uzohahonyora aha mwese murashobora guhona tudashitse muri 2060 mukagwara za kasere mahagwara macinya korera mutazi ngere vyaje aha rero muriko muvuga ngo ntimwagwara korera ngo jego ndi mu miliyardere ngo nogwara korera iyo nagenda kubwiresha ejo twari ko turonka icigwa ca best kumbona kazoza niyo yatubwiye neza kantu Jereri yamwe ntavuza akantu mbona kinkora mutima sindakibagira kandi hari abandi usanga barotenye ibindi je narotenyako aho umuntu agenda kibera murabona abantu baba mu ntahangwa hari ya ruguru musi ya Mutanganoro amatoilette y'abari muri ntahangwa ntangwa igacimanuka muri Tanganyika ivyo yononye muri rijoro muza guhura muri ndijoro uri kurabinwa none Tanganyika ntucuja kunywa amazi yayo Nuri miliyardere korera izokigutinya ngo no kubikirire oyabwiye izokigutinya igihugu ushatse ko izoguba kidatera imbere menya ko nawe uzoshikirwa irya sazi ivuyiwe ni wawe kurya hajya kwisana y'irya amacinya aragufasha ngo mbega abasiri muragora amacinya ugaca utangura kwinyegeza ngo ntamenye kugwa y'amacinya ugacupfa kuko ubonye ko ari ingwara y'igiterasoni isazi yavuye kuri urya mworo iziri kwisani wawe ucugwara amacinya utishaje we kirazira ko bamenya ko gwaya amacinya ugataka kwinyegeza ko muri kurasinzikara hejo ngo arapfuye yishwe niki n'urufugi turumbuka ntituzi cyo aragwaye kuko ari mu baba kuva ko aragwaye amacinya ari mu miliyardere uba mwirohero ubikirire nimwaba mwibaza igihugu ni rusangi twese tugenda turi kumwe nico itwana nabandi babwira ni twese tugende urunani nta na kimwe kizotu ushaka gutunga uzotunga turi mu runani nta na kimwe kidashoboka ndabwica ukuri aha tugize urunani ku gitegwa cikawa muri iyi sare ubu nyene kuvuba tuvuga tuti determination ngoraba yuko mwaka uheze ikawa yonyene itazotuzanira igitoro cy'amezi 6 yonyene turaba duce tuca ku China kituzanire igitoro cy'amezi 6 umwaka ntuheze kwikawa n'icayi gusa amwe yandi yahora agura igitoro ntiduca tuyakoreye tugura ama mashini yo guhingura ibintu none duca amabarabara meza amashure meza ibitaro vyiza uno munsi mu marayo madevize mugenda kwivuza hanze epruta aha ayo mahera mwibi yo mwayubakisha basi bitaro tukabona harimo amayereme mukazana abadogitere beza ajya amadevize tuca kuronda tuja kwivuza mu bindi bihugu yari kuguma ngaha yo mufuma mwiba muzana abasha yazane mutayaza nanje navuze tuzoburana tuyaharure neza no Burundi bubimenye ayo mwivye ingena ngana hanyuma tuzopfa
tuzohombera kuvyo mutunza nta kundi none ko ivyo ufise hanze tutabizi tuzoca duhombera kuvyo mutunza ko rero ushaka kwemera ko Burundi bukena kubera wewe eka tuzoruca kabisa ivyo mutunze tuzoca kubizana kuko vyose vyavuye mu mahera y'abarundi hama namwe mubanze mwe bamayibobo mwumvirize baje barundi aho mwagira mu bashire namwe muhaje muhumvirize ngene hameze ntimuzashaka kudutungana muri iki gihugu hingira ubanza runeke gusa muhigwa mutsinde kandi mwe senga iyo senga abagabo niba busenga Luciferi nzokunesha niba busenga iyo senga ntirenganya aho je ndabizi ni naba nkurenganije sawa Imana izoruca mugana kamara maza ivyo mbona twebwe tubone rero ikawa tuyiharure neza tuvuge tuti Uburundi bwinjije angahe mukawa ivyo muza mavango rusangi narumvise ko ari habahinga ngaho muri mwebwe bikawa bazi no gukora neza ijya première qualité ya mbere iruta nabandi ndazi kwa murimwo iyo muyigurisha kwayo tugire B C D cyane ivyo mparambwira nawo muri hotebe icayi hajya bogira A B C D igiciro cyose ukavuga tuti none kwicayi cyo muri ende gihora kigugwa aha naje sinokora icayi nk'ico muri ende ngakora icayi cyo Burundi ngakora icayi caha hamwe hose muhahiganwa hose ivyo byose birashoboka dukunda igihugu tugurisha ikawa tuvuge tuti iyi gurishwa $18 ntimukora ko aya mutazanye iyi nayo naya hanyuma duteranye rero tuti rero mwayene ikawa y'u Burundi yaguzwa ngahe muhejeje kubibona muce vuga muti les frais administratifs ego gutonora vyatwaye ngahe erega navyo tuzoharura kudo production gutonora nangahe duhejeje kuyabona kwa tuvuga tuti none kwakoresha inyungu yiwe nangahe duharira tuzoharira ku nyungu kuko ibindi byose zatwabiharuriye hamwe tuba tuti inyungu yawe tuguhe 10% 15% nivyo tuba duharira ko gusa ivyo inyungu navyo birazwi ni international amakori gute hama dugaca tubona tuti dukuyemwo les frais administratifs ivyo vy'inyungu yabakoze muri ico gisata turatuvuga tuti hasigaye angahe turatubona hasigaye ayasigaye amarundi yayo kumurimye hanyuma leta yankese amadevize nimwasubira kubona hari usubiye gushorika hanze ndabarahiye none ko kare ba fraud ibigori babishora hanze ubu ntiba fraud abarondera ivyo hanze vyinjira ngo babigurishe muri anagese kubera iki twaya agaciro umurimyi ubu rero nagenda abwire dutegeza guha agaciro abarimyi nico gituma utari mu burimyi kirazira kwaje kugura uburimyi no mu gufurunisa inzego z'umutekano za prison mu misi za n'amakoperative y'abarimyi azohora furunisa kubera iki uzabona umugabo yicariye agendera muri GPV witi ngo je nije nzoshora ngo umuceri ntazi niyo urimigwa ngo nije nzoshora ngo ifu y'ibigori ntazi niyo birimigwa nije nzoshora ibira agaca yunguka ndabwire je narigeze kurima amashu narababaye mvuze nti none urabona nayo ni hectare 4 mvuze nti nyabuna rero mu nzego z'umutekano ngo munshorere jewe nije ntazimba ngo ya muhungu ngo genda go kuwufurunisa aca amafaranga nimeya ngo tabizaje ntibikuborerako agacagura GPV wite mu mashu yanje wewe yirirwa yicaye anywa amashampanye haji Bujumbura yirirwa yicaye mwirigara atuka igihugu agituka bari mwirigara mugaba arindiriye abariko bararima kugira bunguke kagacagura GPV wite inzu nziza agacagura inzu y'ikiriri mu mahera y'abarimyi ivyo tuzovyemera ko bigumuko haka dutegeza kugira ro paysa Burundi abero umuntu ro plus riche kujya kwa paysa des États-Unis kubera kibavango muri mwe n'inyarucane haka ntibiba tutegeza guha agaciro umurimyi mwebwe aba intermediaire ntimushobora gutunga kurusha abarimyi kirazira muhingura urumva mufatana n'umurimyi ni chaîne de valeur kujya kwa pacuri emwe na projet y'ibizinu mbona ari chaîne de valeur uko nyene bavuga bati akira imbuto bakakwigisha ugashora baguha amahera bati twe tugurisha ya nawe naya kandi ugasanga nta buhombe burimwo kuko baravyumvikana umurimyi n'uhingura
natwe rero dutegeza ko ruganiza gushika bazoba inama kandi aho dushitse mu makomine rega mu makomine hashobora kuba inama hagati y'utonora n'umurimyi sha wewe kugurisha meshi nje kumpaya kuko ubu ni transparence dutegeza kuzobishira habona vyose ushaka bivemwo mugamayi nayo mwariye muzacavuga ngo nari aramaze ndigiriye muhungu haba babigirayo twirukanye abakomisiyoneri shangwa nari yaramaze hariho umukokayi umwe yigeze ku telefona ngo rega ngo badukuye mu kazi ntiwakora he ngo je nari umukokayi we akora akazi kurya amahera y'abantu bipakiza atana kimwe wabakoreye kuko ibisi yari hajya kwinjira ngo vyari kunanira ibegi gaciduga hanje ndamubwira nti none ntayo wari umaze guca hari wayakwatse ngoya none ntumva ko arose umutahigena nawe ko atawe yakwatse hariho n'ubu abazoca bavuga ngo shanga nari yaramaze ngo yariye neva ataraza ubu ntaba bivuga ngo no kurya amahitira muhungu ngo yariye neva ataraza bavuge ngo abana uri mwifu ngo ni warumakiwe gusorora ngo ya muhungu ngo yariye neva ataraza ngo turiko turya amahitira kandi murayafise frère nimuze murabesha barayafise none nk'ubuharura nk'imyaka iheze duhombuko arehumva amahitira atariho mugaba shetani nayo nimbishi irayarya muca murondera imara yazibiri ku munsi zirayatema ibya shetani ntuzokwigira binezererwa bwe ndababwica ukuri hariho umugabo umwe iwacu rero nigitangura yatomboye miliyoni sha murabona iriya myaka umiliyoni wamengana amahera adahera ngazari nk'imiliyaridi sha miliyaridi nawe nyene nasaze udahera kweri basha amureka kugira ipfa ry'amahera umiliyaridi nasaze ari amahera adahera yaharure nawe wumve ubunyene bawuguhe urabe kutazorinda upfa utarawumara je narabiharuye sha none urya ibihumbi 200 ku munsi ntuburi mwana wume pare juru urya 200,000 uri mwana wume sawa urya 200,000 pare juru muri yaridi urya imisi ngaha ibihumbi 5 imisi ibihumbi 5 ni imyaka ingaha imisi ibihumbi 5 ni imyaka 13 irengako imyaka 13 urumvise imyaka 13 wiyicariye usa wirira 200,000 par jour uyu munsi 200,000 ejo 200,000 hirya 200,000 urumva warayuborewe hari igihe usiyiba warabiborewe ziraguhoma kandi urashobora kuzinywa gushikaho ziguhoma ukaziheba completely hari n'igihe rero tutagwara igitigu ugacupfa ningo naciye imparura ntoke ntu rero reka nce nkura ko imiliyoni 200 ndashire ku ruhande imiliyoni 200 urumva n'imisi 1,000 hanyuma cyafata nti okay wisa miliyo cenda yajana kuri kontambanye konte block uzompemba ngahe ukwezi sha ujanye wisa miliyo kuri muri banki Claude nangahe ku kwezi baguhemba ngahe nkobu nakwigira konte block muri banki nkobu niyo wakoze wiporusa ku mwaka cyangwa kwezi ku mwaka wiporusa wisa miliyo mparurira 64 millions 64 millions divisé par 12 ega hadiko dodera umushara no hembwa ku kwezi nicaye urumva Jeff yamahera nashizeyo 5 millions par mois wumvise jenirira niyicariye 5 millions par mois niyicariye ntaco niko nakora za wisa millions zikuba ziyicariye hajya zikuba zicaye hajya sindinda mpfa ngifise wisa millions abana baje katozijyako mwumva muri yari duhera mwumva muri none je mbwira mwebwe ba miliyardere mwirirwa murapfiki ko je nama mbona no kurogana mwatangwe kurogana
umuroge yiki kandi uri mu miliyardere wumva amahera yawe atopfa heza nawe uri urunebwe ruva uriyicariye gusuguma wimanjira gusa uzoyarya n'umwana wawe yaryeko none kubera kimwirirwa muragwana murogana mwicana ngo ijya soko ngo hakwa y'intanga ngo mfuma ndamwica ahatunze nk'imiliyaridi 10 ku mupfuko muri banki hajya agata ubwoko neza vyerekana ko abara amahera ya shetani nico turakubwira bati umutunzi nyawe n'umukozi umutunzi so office amahera umutunzi no office production iguma ikora yiyamira mu bakozi bariko bararyako nawe uri kuraryako kanezerwa uwe niwe mutunzi kuko ashitse ahantu bakwita muzehe vuga uri kurya muri yarindi wicari ngo ujya mugabo ngo niyo uci ariko aranywera ngo kwegera ni yanywera gasha uzoca mwijoro gute tuze turamenya kubaho nk'abantu kuba cenda ziko ari abantu havuze ngo none ngo guhata dusaba ngo sabe iki kuri umudandaza cyo twasagiye mutahe kugira ngo sabe nitwa dusagiye mutahe sawa ndavuga nti dividende muga azobeshwaho niki jewe hari undoshije kuba persone kabisa cenda ziko je kuva kera cenda ziko ntunze kabisa uzomenya yo ngugwa ni wazovuga ko ntatunze Chere tuba je nabandi ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu je bose cyarabwira je undusha itunga ndaze gaha duharure dushira hakumeza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari umutunza ndusha amagere expressive benshi bayigira kuko bose bashaka gutunga umwanya mutoyi nico gituma tudatera imbere none rero muri vyose ibi vy'umugwazo mwo bitorera umuti mwebwe ngere muri yo nama ndababwiye tuje muri transparence twese nko ministere ya agriculture yateza ko ifise statistique turavye umwimbo atabihe bidubereye nabi uzobungana gutya minimum tuzogurisha ngahe tukaba turarondera isoko umva statistique ni 18 ton none nkaho 18 ton mukora muri transparence berbe ntiyo birabaha amahera mugaha avase abarimye ntimuzoyakata hageze kubahemba ivyo si ibintu bisanzwe twumvikana ivyo si ibintu bisanzwe amabanki commercial mukorana berbe ntikibaha amahera bagaca babaha mukamura baha avase hako baja kugurisha umugwazo kuko itunga bararifise mwicaye mukavuga muti abarimye bikaba mwese ja mu makoperative muce muja muri microfinance wewe kubera turabona ikawufise uzoshora sabi deni hajya hakugurisha umugwazo fata ideni muri microfinance ivyo bintu administration mubafashe mubereke ingene bari kugahiye pare konse baronka credit erega nababankeje nasanze nabo nyene no kwiyumvira kurya amahera y'abene gihugu ntibadandaza amahera kabisa epo biyumvira kuri ingene bazorya amahera y'abene gihugu gusa iyo baba barabadandaza amahera je ndazi jewe uwo mpibanki je nobereka bose boca bahomba mu miseze hariho ibanki yaje gusaba ko yoza mu Burundi Equity Bank irambwira le principe zayo cavuga none watebejwe n'iki kuza tuvanye tugenda tuvyumvikanye kwiza ndababwira ama message narose muri WhatsApp urahejeje kugarisha amabanki y'u Burundi urahejeje kuyugarisha igigashika mu Burundi izo cyako nkirasa yose turayizi urumve bizoba bibaye nabi none kutokora nkayo abene gihugu banje ugumubiba dakureke nzoja kurondera gukonkirasa rega amabanki yo ngoma ndondera amabanki yoza mu Burundi azi gucuruza amahera kugira abene gihugu kubera iki mushaguma mwiba bene gihugu ibanki nziza nija gucuruza amahera ikarondera nkuba bari mwibikawa haba hariho microfinance iri kwirabarondera amabanki ati wenda zisha uzoronka amahera nta kuntu nakumwe wocuzi wanje nkabanda guha avance ndaguhe credit ugurura konti wanje cenda guha avance ndarosa undi mukiriya eka ntubirondere ku mabanki kubera iki bo bashaka bo barya ivyo bintu vyose rutegerezwa kubiheba umugwazo abajeje administration mwiyige umuti wawo
muri kumwe nabo bari mu gisata cikawa nyene ari avance ari iki mugo mugwazo tubikure mu controllize izi serize bazavuga ngo anabe ba komiseri tuvyigiriyemwe bizohabiheze kujya twagwanije fraude rukava hasi twese hamwe babura matari ba musitane riva hasi n'abakomiseri abakora mu iperereza muve hasi mwese turabe ko bitaba kuko umwaka uheze tuzoca tujya evaluation duhejeje kukagurisha kawa rega ndiko ndarondera ama societe azoga wahora zingwa zotwiba ndabwira nti okay wewe ko wishakira make kampe nzoguha ayo make yawe ndakijanire haje hari meshi ubu nico nshaka kwiga ikipe izonkorera turiko turarondera ama societe consommateur finale le dernier consommateur niwe turiko turarondera ubu ndamaze kubona ama societe tuzokorera ko nkatatu wewe niba ushaka make sawa reka tuguha ayo make duce twijanira twebwe iwacu hari ikindi ntavuze izi kawa zose mvande mone kipe ubu nyene harura ziharure zijya twebwe nyene duce twigira ingere tuzigurisha kuko odeka mwarahejeje mwe mwaragurishije zose ariko vrema mukamurateye isoni je bwa mbere nibone ikawa mutagurishije muca mutanga ibiturire mu bakadire bose do leta yuko nabeshe bagushika bankomvenga je yavuga cenda neshwa umva kubera bari kuri ya principe ngo sinzo hatabikiza hose cenda neshwa cenda ikigugu kugira neshwa ncafata reka nabwinge nabigize hajya mwibaza ko natuma kijya raporo yanyu mutazi ico ndiko narondera ubwa mbere numero 1 quantité produit cyangenda none muzibika mwijuru cyari kwa shetani singaha kwisi sese ncangenda stoki hinje ikawa zinganikiza odeka stoki hinje ndaterateranya cyasanga bobo banditse ko bimbuye duke kandi batugurishije naho bimbuye nyinshi umva bwa mbere bamparirice barakonvenka bakadire do leta boss sawa ubu naho sinibajije kuri raporo yanyu mwanditse officiel mugasinya ro 30 juillet murumva ko baje gushika kuri raporo yo mu kwa karega yemwe muhindukiza twari twabagwajije nuko mutumva oya nimwiyumvire raporo officiel di 30 juillet barahakanye ngo twarihenze baciye bampa amahera none yanje ngo twarihenze nko kumenga nibisaza arabona ni naragushimiye ijambo rimwe bavuze ngo Jasime bashibujya abarundi bakora ikibi bakizive mukora ikibi mukizi je ndabwiye ngo Jasime ni mu nkorako mufise mwebwe nguvize kugira mu nkoreko hajya niko wari kuravuga keyumvi yabivuze uko nyene mwabagabo ngo ntimugenge ndiko ndamubeshera erega hari ibintu bigoye gusigura rero mwumva bisigurika je ndavye raporo quantité produit quantité vente akerekana n'udusigaye duke ntaje ncenja kwironderera utundi data utwo tutazwi aho yari guca avuga ati je m'excuse vraiment reka tuze rugashora n'ingoga aragaye ngo twarihenze sawa zana raporo igira kabiri nayo nyene meme chose ngo twarihenze yo umucabuva muti meya kurupa turabasuma ikawa twari twapanze umugambi nyene tuzoyiba mbe murazi ngene bayiba rero naho ingene iva mu Burundi barakuhenda ngo bashoye ngo toni 50 ugasanga 80 izo 30 zivuye muri ya yindi nyegeje niko zisohoka murumva ayo mayeri ubwo bwenge iyo mwabukoresha mu iterambere ubwo bwenge muturira mu kwiki gihugu iyo mwabukoresha muti duteka umutwe mu iterambere muteko muteka umutwe bwo kwiba igihugu kucica igihugu cyo cyitera imbere ubunyene bazotabaza ati mbewe nturuha nivyo mushaka ko nduha imana nayo ntizokwemera ko nduha nzoragira muze muhengere 2027 haramatora tisha nefasi twezona hari habifasi twezona ratuvuye nzobavako muge kibabaje ntimunaza aho nzopfira bazi gucira imizo umuntu ngo si wazohava nkiriho weho wose ngo havuye imbere yanje nawe iyi suka ivaka imbere yanje none nibibaho nico yitwana bandi babwira nta kamaro ko kwanka umuntu nta kamaro ko gupangira imigambi mibi umuntu nta nakamaro gira umutima mwiza nka Kaderi niwe baheranira akagoma yitwenge Kaderi baba baheraniye
jewe kwa bahati nzuri ya umbaya abarundi mwese benshi turazinanye odeka nabaposhe ni barabamaza hubona reka ndabizi vyose oya ubu ijya ikipe camwicarana abantu bose mu gisata cikamu ufise ingorane muce mwicarana ijya ikipe yanje neza tuzokwicara vyose tubitorera umuti zijya kawa nije nzokusipervise gere zishoka kuko ntituzohakurira ku bwaraye zica ziza konona reka mwabagabo aha hari ikawa nyinshi zitarashoka odeka yablotse aha mwari mubizi hari ikawa nyinshi aha dufise amatona arenga nk'amajana 5 odeka yablotse idashaka ko zishoka kubera uburundi bwo hava bukira mwebwe ababaye bloke na odeka ijya ikipe muce mwicara sindabaho umushikiragaje kuko iyo ubuda bayabitoreye umuti ava nibigende kuri ijya ikipe yaje kandi muce mutwigisha n'ingere tugashora vyihuta mwebwe nyene nta odeka nituyishiramo twebwe nyene tuca twiruganiza ingere dushora dezemvandi zose odeka tuzoyizanira ivyo bihera none ntitubishira muri berbe teodeka ngayo ya mahera yawe torabe ingene bigenda ntuzeye kogera uko niyo nabwiye nti mwebwe ndashobora kubafuta ubunyene tukirimira tukimbura ipampa gishi cyane kogera kitarimwo nawo de kitarimwo turashobora gukorana nabo tukikoranira neza tugashora ikawa kandi mukabona amaheraje kuko abasuma bose bashaka kubikawa y'u Burundi baca muri odeka turazindanye mukana mwebwe muragira ga fraude yebaga nabwe ntimwera cyane mbere yuko ukuramo icatsi mu ijisho ry'uwundi urabanza nawe ukuremwo kwawe nibibazo vyinshi abantu ducako iyo ndiko numva nk'amasendika ariko abwira ngo abarotrete ngo ntimurabaha ya mahera sinzonabwiye nti guharura ry'amahera ingere tuyabaha ni hakuji wanyu mu masendika twoja guharura amahera yose abasendikaliste bakotije mu masendika bati yazana ayo mahera tuyasubize beneyo niko bimeze no guharura amahera y'abarotrete bakotije hari abari bayagize gwabo usanga bakubloka nk'ubu tuvuga tutereka tubaze tuhugurure neza tuyaharura amahera yose turabe baca batavuga ngo mbe nibatubaze yo twayashize tuzogira gute niko rero n'abasendikaliste amahera bakotije bajeje abasendika utimbege amahera abasendikaliste bakotije yo baramajahe ko bakotije imyaka irenga 50 mugabo utarigira mu bahemba burya rero imbere yuko kuri icatsi kiri mu ijisho ry'uwundi urabaza usuzuma ikigiga kiri mu ijisho ryawe nawe niho bugize neza rero urumva aho umuti tujya tuwutore umwe tuwutore kandi tuzawutora kuva hasi abarimwe bari hasi anakopari ngaha akana amakoperative y'abarimwe ni menshi cyane igihe bariko ra privatize ikawa je vraiment kubera nkundana n'abene gihugu kandi je natawe kuri makawa niga mu wa 3 primaire nari mfise ibiti amajana 2 niga muri 3e primaire papa yarampaye ahantu ndima ikawa kandi jewe narazibagara ndumwe neza urumva rero ivyikawa ndabizi kuva nkiri umwana ndi muri secondaire nkabaza mama none ntiwagurishije kiwaje gampa impanaje kwaje none wewe kutakabagara ice ndakabagara nasibiye kubagara uraziho kera vyari bikaze niho yacavango na narabagaye rero reka turabe ingere tugabura rero kabisa tureglemente neza ingene umurimyi atohomba ibi twabivuze kubuza umurimyi gushora ku isoko abakomisiyoneri tegeza kubakuramwo kuzirika umunzane kya kintu rero nakiya gihe dushora kumye barazirika umunzane ayo gasha kiyongwa kandi vyanditse muri Bibiliya vraiment byashobwo mwebwe murasenga abari mu gisaka cika murasenga nimwa musenga murasoma Bibiliya je ndazi ko hari handitse ngo ntuzugire ibipimo bibiri ku munzana deux poids deux mesures je ndazi ko vyanditse muri vya bindi vy'imivumo
aha murazosoma imivumo aha murashobora kuba muri ko muvuma amahera yanyu ayo mwari mwarose mu butungane mukayavuma kubera ivyo harimo muze murabe ku mihezagiro n'imivumo niho rero bavuga n'indyarya ngo kirazira kwicira umuntu mu mpisha indyarya umuvumo urya n'umuvumo rero utagura musome kabisa deux poids deux mesures kirazira kandi ndongozi ivyo twatiko turavyigisha kirazira kugirira neza uyu ubundi ari muri meme situation ngo cumugirira nabi bose bagirire kumwe Jema navyisha nabihejeje gradation nabifuza ingene emwe turi kumwe inanete babura amatari munyemerere vraiment na ba commissaire provincial na ba DP munyemerere vraiment tugire anete moi twebwe nyine abari twe tuzokwivuga tuti akaba ku Burundi finale ma gaya mahera yako uwanyuma ashize itase kunuze urazi ko generous umuntu ambwira ngo icayi cyose cy'u Burundi ngo tugishore abo muri hotebe n'ubu bararahi ngo akitugurira kandi we wari aca agishora nyene mu banywi cyarase kabisa tubakora amata mu karo muga bapfuma bemera kikaborera hajya mu entrepot ya rega caheze kibora aha turaheze muce mugenda muri hotebe naho tuzerucerero naho tujako haza amahera bagurira icayi abari mwivre ukaraba icayi aho kigurishwa ayo bobo bagurisha nayo bagurira umurimi none ayo mahera ko barabakorera leta bace bayajana he mu mifuko yabo gusa iyo baba basi bayiba bene gihugu bayajanye mu kiyaga ca leta no vyumvise kuko nk'ubu mwamuca muvuga ngo urabona leta nawe ubitegere ngo urazi ko nayazanye mu kigega nkaho nk'izo 40 miliyoni $40 iyo bacavuga ngo rero mubimenye rero ni cubahiro naho uri kuradutuka umenye yuko ayo mahera twayazanye mu kigega nitwa twayivye bene gihugu gajya ushaka yabahe iyo babavuga uko je aho nabamburana neza rero nabwiye mission yiyi equipe ni kwa kundi duha tugira nka equipe y'abajene tubavuga ngo somene temwe kwisoko ku masoko iyi rero ijya equipe ni ije muri anetemwe muganga ashaka yuko dukorana au niveau national provincial communal tumanuke gushaka umurimyi w'ikawa neza tugire traçabilité y'ikawa y'u Burundi tuzeshe tumenya les conclusions ingene zimeze rero ico no basaba nuko jewe noronka icegeranyo national une fois par mois c'est-à-dire ukwezi guheze no kuvuga nka le premier au 2 au 3 muri evaluation mu nama nkuko muri evaluation hanyuma iyi equipe ikire dija neza les problèmes rencontrés iki vyose hanyuma tugaca tumenya ingene tuca tuzitorera umuti kugira uko kwezi gukurikira rukundi gukurikira duca tubona aho twagize esheke twayikuyeyo ya esheke vyagenze gute tuza turakura mu nzira ibintu gushikaho tuzoshika rero kandi nk'ubu muce mutangwa kurondera isoko na equipe wanje hirimwo na je ndimwo umuntu wese de bonne volonté azobona ahantu hose dufwe duhiganisha ama societe na nka 50 mugabo twe tuboneke ikawa yacu yashotse mu butungane nyabwo hanyuma rero muremesha bene gihugu tugasanga ikawa y'u Burundi iguzwe moyenne $8 ha duca duharura amarundi sha nibaza nk'ibihumbi 10 ko kilo cyane 10 nabingahe nta numwe atazora imikawa ndabwije uko iki gitegwa cyasubijwe inyuma nta twebwe indongozi twagiye kwivanga mu byo tudashoboye mwabazirima bace babeshi cyane kandi rero ni idori yahangiye kurikora abo mutazo bamubona abagabo musaga we ugira kantu usaga raje fise y'umuntu atavyutse ndababwiye hakirika muzoza wera muri kumwe n'umuntu mutabizi ndakubwira wewe kwidate iyi wagize iki evwara bigiye kumera uko none rero nico yitura ntabaye ibibazo ko turataguye mu ijambo rimwe abagwaye bafise ibisebe ubuduca nk'abashikiranganje nimwe muca mubafashe rega muca mubafasha mugira inama nabo abagwaye bafise ibisebe hanyuma murabe komafe mugabo zijya kawa emvandi zose twige gestion yazo
twige gestion yazo nta kindi ico rero hanyuma duce tugenda rero twavase nta kundi umva dukore rero twitanga ijoro n'umurango mwavuze bikabazo shoka mwijoro tuzokora ijoro n'umurango ahubwo ba komiseri barorohewe bo ko habaye participation de tout le monde hari ahantu nagiye barima hajya bavomera muci barambwira banyiganiye bacambwa ngo rero tukubwire ngo ineza yavyo urumva bo baravomera akavuga ngo mwe mushikaniza isaha namwe zisaha hari abashikana nka 8 y'ijoro abandi bakagira gushika 12 ngo ineza yavyo ngo nabasuma baciye bahera ngo kubera umva haguma abantu bari kubikorwa barakora mwijoro ryose abasuma ntibasubira kugira muvuma kandi abene gihugu bari kubikorwa nico gituma ibihugu bikora 24 muzosanga ubwicanya ari buke none natwe hari gihe usanga hari ubundi muti duciye dutora kuko urumva tuzokora ijoro n'umurango mugabo ndazi yuko abajeje umutekano bararosera amfora ko twese tukuba tubaza nta muvumano normale mubona mbe none ni kubera iki hoho mutona limitanye ne kujya babivuze mukavuga muti iyi saha wo tuzosaga yikoreye ikawa iskuvisa hizi tuzoca tukamwaka kazobara kari gashotse hanze ka fraude tuzoya tukamwaka iciba propriété de leta tuza natwe tuce tuva tuti ikawa zoe twakorekse mwijoro muri abayizine muca mugashora ko muti andika kwizarizi wacu zijya pourcentage zose zarandema vyose mu bikurikirane vyose tuvyikurikirane mwabadandaza ntimuzohomba turi ngaha povu namwe ntimuzohomba kuko ni transparence aho muberasire kuko turakeneye mu isanzwe jewe mvuga yuko igihugu gitezwe imbere n'abagwiza tunga mu isanzwe mwebwe ico no bahanura mushatse namwe tuzashobora kuzohura mwenyene twiga ico bita chaîne de valeur muri filière cafe ico kintu cyo bari ciza kuko hari habapfa kubigwamwo ngo banaka ngo barabigiyemo ngo bari amahera menshi ngo baronka amahera menshi ari ugusahura abene gihugu mu chaîne de valeur haba hari ikintu kimeze nka contrat hagati y'umurimyi n'uwazanye kuko nk'ubu nk'ibi tuvangwa ngo amase ngo odeka twebwe twagize subvention leta yagize subvention mwebwe nyene ucuraba abari kuri chaîne yawe ugaca uvuga uti jewe nico nziyo kwikontorera amase aha murashobora kuvuga muti ahubwo iyo subvention nk'ubu nzandumvaho mugwayega uko mukoma amashi cyane ko ariho mugwaye kuko nk'ubu tuvuze tuti subvention wewe kaderi urafise chaîne yawe uti jewe wanje kuri chaîne yanje dufise ikawa ibihumbi bingana uko buramatari ni hari agronome ni hari bose baraverifya akabona bati kaderi ntiyabeshe nivyo chaîne yiwe ikenewe amasangano uko bahaye kaderi abazi babantu biwe bose ucu usanga bikora neza nk'ubu tuvuze tuti dushaka ikawa bio nk'ubu nka kaderi akavuga ati jewe ikawa zanje ndisinyizo ba bio agaca amenya ingene yoruganiza abakozi kuko je nk'ubu hari ibintu nka kaderi n'umuntu wambaye azi guproduiza engrais bio jenda kubwira abantu nzi jenda bavuga nkayo ubasha baragize fraude nkaha bariko ndakuvuga nawe ndabahakarero rero nk'ubu kaderi nije namuhaye natwiyo kaderi namweretse twicaranye niwe gaha nturamenye ingene ibintu bigenda bari gukora amatoilette écologique nuvuga urazi cari cyo engrais bio aha wofata ukigira ukagira amakontra n'amashure pepepe uti jenda zikora twumvikana pourcentage aravyibuka erega je hari abantu je banyegereye ndabahatwiyo kwe ntuze inyanza racyujya eraga yari irize yabuza amatongo ngo leta yanyimye amatongo wayabuze gute ajye amatongo yose ubona atemwe ibigazi batakirima munsi nayi wawe ntekana kwereka ingendo bigenza none no munsi sayiwe yose ire satisfait erega nuko utaramenye ivya chaîne de valeur nkuba nkajya bakamenya bati chaîne yo kwanaka tugaca tubijera partir ya machine vyose transparence muzoza mubona yabaye hakaba convention abarimyi n'aba bemvestisamwo hanyuma leta ni regulateur ni terambere rizoza nushobora kuba jije parti aha odekari kuba ari umuntu ari ngaho ivyo ibindi ko ndavuga ni wababivuga none nawe arimwo
acavuga ngo mbanza kubwiha nanje imbere yuko ndaba imbere nkanabafyita ngo ntimuntange isoko. Rero aho nimwagirana inama naba tukaraba je twashobora gucarva tuti kwaje nifite urutekinike twishi ibi byose ko ndabwira bya chaine de valeur je ndazi ko arivyo biteza imbere igihugu abarinzi batera imbere abagwiza tunga kandi mugwiza tunga wa vrai no uri muri chaine de valeur. Umudandaza asumugwiza tunga no mu intermédiaire entre le producteur et le consommateur uwo no mudandaza mugamwebwe nuvuye muhejeje guproduce murafisa abadandaza mwebwe muri abaproducteur hagati y'abarimyi na mwebwe ni chaine de production hagati haba rero muva mutubu tugiye kuri marché ni hajya rero duca turonda ama societe y'abadandaza nabo rero tukumvikana ayo batwungukako nayo batatwunguka kerega rutegeza kumvikana ko tuba tuzire consommateur bagura kombe. Mwege kinezereje kwikawa y'u Burundi nta muntu numwe atavuga ati ni muyimpe bashi ni muyimpe la fois passée ari wasavye ko tumuhare produit Burundi hanyuma tuvuze ivyekeye indege zibijana ati ngorane ati ni murondere societe y'indege iyi ni ikompanyi iyi niyo twumvikanye izotuzanira ku giciro gitoyi kugira ngo namwe tubagurire ku giciro gikwiye. Umva nkaho tuguma tuza turavugana kuko mu Burundi ndabwije ukuri iterambere ni kashije bigenda ndabwira 2060 ahubwo ntazoshika twe transparent ntagire uburyo wundi tuhagira urunani. Je suis sûr et certain u Burundi muzobona bwaduze ku rugero mutabona namwebwe. None rero cyo nokora no kubipfuriza ibikorwa vyiza kandi ndizeye uko none ubwo bwa mbere habaye inama nkiyi kuva ikawa zitaba uteko kuko kuri bagaza wagenda ku nkoni utakabagaye amande nta nama ntabyo kuca inama n'ingingo cyari igiti urumva. Ubu rero amelioration nziza nuko tuca inama n'ingingo abarimyi muga vraiment dukora ibishoboka byose abarimyi ntibasubire gucika inkokora kuko ubo batangwe bavuga ngo nofuma ndimi bigori hako ndimi kawa ati nofuma ndimi biraya hako ndimi kawa none wumva turiko dutera tuja kandi dutegeza gukingira ibiterwa njabo kamazi. Nibaza ko bizogenda neza. Imana mwese ibahezagire.